amahoro kuri mwese mwongeye kwitaba isango ry'amakuru ya Radio Peace FM hejwi y'ugwaruka. Radio Peace FM mushaka kuyumva muciye kuri wesatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome mukayumva ikibiraho amasaha 28 kuri 28 nayo abatwumva muri ku rubuga rwa YouTube mushobora gukora sabone canke subscribe kugira ngo amakuru dushikiriza aze arabashikira ubwa mbere. Turi kwigenekerezo rya gatanu ntwarante umwaka wa 2024 ngizi ngingo nkuru z'amakuru twabateguriye uyu munsi. Abagabo batatu baheruka guhohoterwa n'inzego z'umutekano bazira ko arabo mu mugambwe CNL wa Gatorwasa. Ni nyuma yaho bashikanye mu iperereza bagafatwa amasanamu bagaca bari kugwa ubu bahagaritse umutima uhagaze kubigiye gukurikira. Parike nkuru y'igihugu yaratangaje ko yavyuye dossier yo gukurikirana abagwanyi b'umuhari urwanya leta y'u Burundi ukoresheje inguvu Red Tabara. Uyu muhari ukagwiza n'ubusa ivyo byashikirijwe na parike kuko atabutungane urangwa mu Burundi. Lero Viriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD hakurindira gusanura ikibuga c'indege mu buhinga bugezweho, asaba ababijejwe gushinga amahema kuko atandege Burundi bufise. Aya makuru mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Joe Philibert Karangwa, nkaba ndiko ndafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Yves Irakoze. Kaze mwese. Umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama, avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza, umutumba ni Burengo. Arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ahari ari muzimu. Ushaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu, none umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi. Unone nimba jewe dupfa karindi nkica umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwe ubwicanyi. Ivyo rero bituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri. Rero hariho impfu zirabaho, impfu nimba jewe nshwanye n'umuntu tuga akabamwe umwapfa ikibi cyacare. Ariko rero nkuko nabivuze hari ivyo ntazi nanje nkuko nabikubwiye je n'umunyagihugu. Narimejeje kubibabwira mu ntara ya Gitega, Metuseranije imbere Pascal Nyambere na Nestor Ciza barahagaritswe kuri uyu wa kane uheze mu ntango z'umuhingamo n'imbonerakure n'igipolisi baca bajanwa mu gasho k'ibiro vy'igendereza Igitega bari bikekwa kugira inama itemewe n'amategeko. Abo banywanyi b'umugambwe CNL batavuga rumwe n'uri ku butegetsi uko ari batatu bose bari muri quartier Nyabututsi mu gisagara ca Gitega igihe bahagarikwa. Bagirijwe kugomba guhungabanya inama y'abiyonkoye kuri uwo mugambwe urongowe na Gatoni Rwasa yariko ikoreshwa na Terence Manirambona. Inama yariko ibera mu nzu yakira ingenzi yaho nyene mu gasho k'igendereza Igitega. Ntibabajijwe ikintu na kimwe ariko bategetswe gutanga umwirondoro wabo bagafatwa amasanamu, niko guca banarekurwa hafi isaha imwe y'ijoro uwo munsi nyene. Urongoye umugambwe CNL mu ntara ya Gitega Leopold Natama ababazwa nuko abo banywanyi batatu bahagaritswe bidaciye mu mategeko, atamutahe akiyamiriza politike ya kamwana wa mama. Leopold Natama avuga ko adatahura impamvu ibaba ry'uwo mugambwe rongowe n'umushinga amateka Immaculée Naco Bakimvuna ribandanya rikora mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu adahengeshanya gusubiramwo ko ibikorwa by'uwo mugambwe byose byahagaritswe. Reveriano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi abona ko hokoreshwa amahema ku kibuga c'indege mu ntumbero yo korohereza ingenzi ziba zirindiriye gufata ingendo. Kubwiwe akabona ko batorindira imfashanyo kugira ngo bubake ibirama bya kijambere na rijya Uburundi atani indege bufise. Kurikira Ndikuriyo.
none kugura amahema abiri rimwe riri hariya hirya sinzi hano mu rishira kugira abantu babe areza haramera byinshi bisaba naho twosaba sponsor nganye no bashari kuko nituze kwishima ingorane no kugomba kwigeranya abajya ba Ethiopia aeroport ashaka kubaka bagahamagara isuzi y'abashinwa bafite indege 150 twe nta rimwe dufise tuce mwihema twakwikengereye hariko zirimo dufata ihema tuhamenaje turyubake nihagera amafinansi yo kubaka aeroport tuzorikuraho muzoce muri impanda rigure rya occasion ndayitwara makambo ntangora nirimo kuko nawo ugira inimezo muri za Shine n'ahandi za Afiriki uti nkene yihema ringanuko bashari gukorera kandi ama service usanga ari VIP nimba mubwo mutihema kana nk'abantu 2000 cy'igihumbi rya depache hari mirindi rya Arive tunamariza amakazi ibindi byose cyariza buke mugabo atawuri karidoga twese dusekana hari hano batega indobo de ibasi amahatsi urumva rero utwo twose burya ahani ni critique autocritique rega ntangorane ugomba uza kubivugira hanze biramusha mugabo twivuga tuti twemera ico turi hanyuma duterase twistari ibintu none umuntu aba pepere twese tubishobora byoranirwa na leta rega twese turi bukazi kandi uravye indobe duteranya ni indobe zo ba pepere mugabo leta kuzana ihema jewe abanya engineer yaje kuri stade bambye bati nibaduhe twubake terminale turafise aba partenaire b'abatirike bagira charpente turafise aba partenaire batirike bafise ama aluminium turafise aba partenaire bafise amakaro meza ati mbayiduhe tuyubakire ibi turindira ngo hazoza ngo ifashanyo cyangwa ngo credit abantu bese bavuga ati reka babe barajegera bajegere niho bazomenya ko ateza bavuga ngo kuraba cyane ngo umuntu akuravyo ngagutekwi kwambara ni ibintu bito nta namahera bisaba kandi ayo mahera tuyagarura mu mwanya mutoyi abantu bari yareze indege zitanu ziziriye rimwe rega ni zo zizira Trezere zajishite zose Ethiopia ni gatugenda Tanzania Uganda Rwanda ijoro gacaza Brussels zose baziheze uwo akaba yari Reveriyano Ndikuriyo umunyabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Amakuru y'umutekano nayo umuhari w'abagwanyi Rede Tabara ukurikiranwa ku vyaha by'agahomerabunwa. Parike nkuru y'igihugu y'u Burundi yatangaje ko yuguruye amadosiye abiri ku bitero byo mu Gatumba n'ahitwa Buringa mu ntara ya Bubanza. Ivyo vyahitanye abantu baba 30 harimo abajeje umutekano. Umuhari Rede Tabara wanemanze ivyo bitero ariko kiyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho. Ni inkuru ndende dushikirizwa na Viateur Tori aragiramo. Iryo tangazo ni ry'umushikiriza manza kizigenza wa Republika hari ku wa kane uheze ku mugoroba i Bujumbura. Kubwa Leonard Manirakiza harakozwe ubwicanyi bw'agahomerabunwa kandi butegerezwa guhanwa vya karorero. Yemeza ko bafatiye kuri ivyo bitigiri biteye ubwoba babona ko abagize umugwi bise uwiterabwoba Red Tabara barondera abanyagihugu karimwo abana n'abakenyezi ariko batarondera abasirikare. Akavuga ko ikibabaje gusumba ku gitero c'Iburinga abo yise abicanyi bateye umuryango uri mu kigandaro kandi uremanga ko ari wo wakoze ayo mabi. Kuri ivyo umushikiriza manza avuga ko amadosiye abiri yaruguruwe muri parike nkuru ya Republika i Bujumbura. Yemereye abaraho ko ubutungane bw'u Burundi bwiteguriye cyane gukurikirana abo bakora iterabwoba abo bakorana gushika bahawe igihano gikomeye. Kubwa parike ivyo bitero biriko biragirwa ko amatohoza y'ubutungane ibyakorewe ivugizo mu Gatumba intara ya Bujumbura na Buringa igihanga mu ntara ya Bubanza byabaye muri Kigarama na Ruhuma guheze. Hagataho nubwo umuhari w'abagwanyi Red Tabara wemanze ivyo bitero niwemera ibiharuro bitangwa na leta y'u Burundi. Patrick Nahimana umuvugizi w'uwo mugwi avuga ko abasirikare n'abapolisi 16 bishwe muri ivyo bitero. Ni mu gihe Jerome Niyonzima umuvugizi wa leta y'u Burundi yavuze ko abantu 9 aribo bishwe harimwo umusirikare n'umupolisi. Uwo
uwo mugwi w'abaroberi urabihakana ko utigeze utera abanyagihugu kuko ari bo bakingira, ahubwo bemeza ko nyabuna bateye ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi nk'uko bimenyeshwa na Patrick Nahimana, umuvugizi wa Red Tabara. Aha bagashimangira ko ari na biyamiriza bivuye inyuma ayo matohoza kuko ahengamye. Bo ngo bashaka umugwi wigenga wumvikanywe ko n'izo mpande zibiri kandi biteguye guterera kugira ngo ukuri kumenyekane. Naho biruko Red Tabara ntiha agaciro ayo madosiye y'ubutungane. Ku bwabo ngo ntibo kwizera ubutungane buhabwa amategeko n'ibihangange mu gisirikare no mu gipolisi igendereza hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Bakavuga ko ayo madosiye y'ubutungane atabaraba na gato. Ivyo biruko mu gihe abanyepolitike nka Leonce Ngendakumana yasinye amasezerano y'Arusha babona ko hoba ibiganiro hagati y'abashamiranye. Umukuru w'igihugu we suko abibona. Ni mu gihe mu kiganiro giheruka n'abanyagihugu Ndayishimiye Varisto yabwiye abarundi ko abo bagwanyi atabirindiro vya gisirikare batera, ahubwo bahitamwo kwaka ubuzima abasivile. Ariko ku bwabo bagwanyi uburyo bwo nyene bwo gutora umuti w'ayo matati n'ibiganiro. Red Tabara kavuga ko ku mazina leta yita uwo muhariko ari umugwi w'abitwaje ibigwanisho n'iterabwoba, bavuga ko bitabatangaza kandi ko bitobabuza kubandanya urugamba batanguje, ngo narijya nabo nyene babita ibinywa amaraso mu myaka ya za 90, ariko nticabujije ko kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke. Patrick Nahimana yongera akanemeza ko umugwi w'abagwanyi avugira ugira ibitero ku Burundi ugahungira mu mashamba yo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe Gitega yemeza ko uwo mugwi ushigikiwe kandi uhawe indaro n'u Rwanda. Viateur Tori haragira Mungu ndagushimire. Muri komine Gihanga intara ya Bubanza umusirikare yishe umuyabaga anakomeretsa umugabo w'imyaka ishika 60. Ubwo bubisha bwabereye mu karere ka Gikugwe muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza nyene. Ababibonye bakavuga ko habaye imishwano hagati yabo ba civile babiri n'uwo musirikare bari mu bunywero. Umuyabaga umwe akaba yaciye yicigwa aho nyene, umugabo w'imyaka 60 nawe arakomeretswa uwakoze ubwo bubisha, ubu akaba yarahagaritswe. Jean d'Arc Gikundiro arabandanya n'inkuru. Ivyo vyabaye kuri uyu wa gatandatu mwijoro kuri transversale ya mbere. Kubw'abashinga ntahe bavyiboneye bavuga ko habaye imishwano hagati y'umusirikare n'abasivile babiri bari mu kirabo. Ni mu gihe bariko barashwana abo basivile bacabaka inkoho uwo musirikare yari yaborewe bayijana ku kirindiro c'igipolisi ahakorera. Uwo yaswe inkoho yaciye aja mu kirindiro atora inkoho yiwe, yaciye agaruka aho amatati yabereye mu Kinyegero, niho yarasa amasoro menshi ashwiragiza mu ntumbero yo kwihora. Niho umuyabaga yafashwe n'amasoro mu mutwe acarapfa. Umugabo w'imyaka ishika 60 nawe arakomereka bikomeye mu gihe yari kwaragerageza guhunga nk'uko vyiganwa n'umwe mu bacitse kw'icumu. Uyo musirikare yarahagaritswe na bagenzi we acajanwa aho afungiwe, ntiharamenyekana ubu, ariko muri ivyo bihe abasirikare baca bafungirwa mu gasho k'igipolisi kijejwe indero y'abasirikare. Kubera ivyo vyabaye abanyagihugu bari mu gashavu basaba intwaro n'indongozi mu gisirikare kwimura abasirikare bose bo kuri ico kirindiro ca Gihungwe kuko bigenza nabi kandi bazwi ko batoteza abanyagihugu nk'uko bavyigana. Musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisana n'ujejwe ibikorwa vya gisirikare muri iyo komine arahumuriza abanyagihugu yemera ko hazoba urubanza rudahengamye. Kuri uyu w'Imana uheze mu gitondo igipolisi n'igisirikare cazindutse gikora umukwabu Igihungwe. Abantu bashika kuri 50 badafise ikarata ndangamuntu barahagaritswe, barekuwe batangishijwe umwe wese ihadabu ry'amafaranga 2000 vy'amarundi.
Burundi. Abanyagihugu bavuga ko bafise ubwoba bakibaza ko bashobora guterwa n'abagwanyi na rirya ari navyo bihuha vyari bimaze iminsi bivugwa inyuma y'igitero cabereye ahitwa Iburinga. Jean d'Arc Gikundiro ndagushimire. Mu gisata c'ibidukikije naho abanyagihugu bo muri zone Gihosha komine Ntahangwa barageramiwe n'ibimanga bivuye ku migezi ya Cari, Nyamanogo, Nyakabugu na Nyenzari yagiye iraguka amakaritiye ya Winterekwa, Gihosha, Gikungurihare na Nyabagere yo muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Yegereye arageramiwe n'ibihomoka, amazu atari make akaba amaze gusiduka, amwe akanazimangana burundu. Mu rugendo Ndasi nibigira arongoye ikigo kijejwe gutunganya ibisagara uburaro n'inyubako Obuha yagize kuri uyu wa mbere genekerezo rya 4 Ntwarante umwaka wa 2024 muri ako karere ari kumwe n'abajejwe intwaro, yasanze ari byinshi byihutirwa byo gukorwa. Ivyo navyo bimwe bikaba ari kwimura vuba bwango abegereye ivyo bihomoka, gushigikira ibarabara riri ku Winterekwa rigana ku ivuriro ritoya ryitiriwe Umweranda Ana, kuko niryacika ababa muri ako karere bitazokoroha ko biyunguruza nuko boshikirwa n'ivyankenerwa baronka bizanywe n'imodokari. Uwarongoye Obuha akabandanya amenyesha ko hakenewe uburyo bwinshi kugira hazibigwe ivyo bihomoka. Asaba abasanzwe bafasha igihugu ko boterera kugira ivyo bihomoka bizibigwe na rijya biguma vyaguka bivanye n'imvura igwa ari nyinshi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Komisari Nibigira asaba abubaka ko bo kwisunga amategeko bagasigaza inzira ndetse bagaca n'imiserege ituma amazi arengana. Nayo umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana asaba abanyagisagara bose kwijukira isuku ryaho baba naho bakorera. Ivyo kugira bishoboke ababa mu gisagara ca Bujumbura bagasabwa ibi bikurikira: gusukura imbere y'impangu, kugiranira amasezerano n'amashirahamwe yakura imicafu bongere bayubahirize. Abadandaza bategerezwa gukoresha ibikono vyo gushigwamwo imicafu. Amashirahamwe akora amazi n'imitobe atekwa mu macupa atameneka basabwe guhimiriza abihereza ivyo binyobwa gusubiza ayo macupa aho kuyaterera mu mabarabara. Abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ko igingo zose zijanye n'isuku ziriko zirubahirizwa. Abatazokurikiza kuva ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya 4 hari ku munsi w'ejo ko bazotangishwa amafaranga y'ihadabu. Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko inyuma y'iminsi 45 hazokorwa isuzuma kugira abajejwe isuku bose barabire hamwe uko isuku rizoba byifashe. Mu gusoza amakuru mu ntara ya Ngozi, icikagurika ry'umuyaga nkuba ngo ririko rirahungabanya ubuzima mu ngo n'imiryango. Ivyo bivugwa cane n'abakora ubuzi busaba umuyaga nkuba. Abo nabo ni nk'abasudira ivyuma, abadandaza amata, abakorera mu mazu y'inyandikiro bita secretariat mu Gifaransa, abakora akazi ko kumwa umushatsi, aho bemeza ko umuyaga nkuba ushobora kumara amasaha arenga 10 ku munsi wagiye ukanateba kugaruka, ibituma bakora bahomba. Bamwe mu bakora urudandaza rw'amata bavuga ko akenshi amata abapfana. Abakora ibyo gusudira nabo ngo no kumwa umushatsi nabo bemeza ko basa n'abatagira akazi, kuko ngo batonda ku kazi umwanya munini bakawumara bateramye barindiriye umuyaga nkuba ko ugaruka. Abitura amazu y'iyandikiro secretariat cyo kimwe n'abakorera muri ayo mazu bavuga ko ibura ry'umuyaga nkuba rituma babura impapuro bakenera. Ababeshejweho nako kazi nabo bavuga ko bahombera cane, kuko ukwezi guheze bariha amazu bakoreramwo n'amatagisi mu gihe bo ataco baba binjije. Basaba ishirahamwe Regideso kugira ibishoboka byose kugira batorere inyishu ico kibazo gisanzwe kandi kizingamika n'imirimo ya leta mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
amakuru turi abategura ni ngaha tuyasozereye nshimire uruganda rwa Radio Plus FM ijwi ry'ugaruka rwo yatorokanije ntibagiye yibirakoze ariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma niyo mwebwe mwakurikiranye kuva mu ntango zayo reka duhane isango ku munsi w'ejo n'agahinduka